abakobwa bakunda abantu barebare gusa mutamingi iyo bari barebare gusangana hari nyine oya umugabo wanje byifashe neza urumva pande zote arakina kama kawaida ariko abantu abingime ntibakunda ngo abantu bavyibushe gusanga atakigeye nta kigenda tabani nuko manake na mie wapi nuko kwanza icambere jewe nanka mu buzima ndankirigara ry'abagore ariko amagini baze ko utaza kungora je sinzi guteka umurete yo bana yanje munazi guteka urabufukira nga kwera ubujanye hariya nabonye yaba mama bakuze bava baburya bagaca babukorora kizimbabwe hama rero ngo bimeze guterera uko biri kose wovuze ati wo kwivyarira amahasa kugira wishapukirize nyene ukora ivyaro munsi fasta n'ukuri kw'Imana niruhukira kikari ego tuje mu bamama gatoya hari abamama bavuga ati jewe ndashobora kwibaruka muga kwera umupapa usanga nyene bigorana yuko akwigiza imbyaro nkaciza kwiteza urushinge bijya bintu kuri wewe urabishigikiye cyangwa mwokora ukwizera nyene ukabwira umugabo ihangane nanje nihangane kwiteza urushinge oya umviriza ndakubwire je si ukuvuga ngo je ngo ndavyemera umuntu wese bivanye na imani yake niwe abona ko ikintu ari icaha bivanye n'imyemerere yiwe yego uno musahuri mama canke papa barashima akazi sonze ukora ko kujya kuri rezo sosiyo na cyane gukina amafilme canke comedy zitandukanye ego vraiment gusa bwa mbere byari bigoye bwa mbere panje yaravyakiriye nabi tuba nka humengo hari ukuntu bigenza ukuntu ne umuvyeyi imisi yose yamara umuvyeyi bivanye n'akazi ndiko ndakora akazi karivugira ubu papa wanje n'umuntu wa mbere umufana ashigikira akazi kanje kuko papa wanje ari mu bantu n'umuntu wa mbere ndungikira link imbere yuko ndungikira abantu bose link arafise WhatsApp arugura papa wanje arakaze n'umusirimu n'umusitari uko biri kose nta kintu kiryoshe nko gushigikirwa na mama wawe cyangwa na papa wawe je nanje mu bantu banshigikiye papa rimwe ndetse na mama naho papa afise agahinda kubera muranja kumuramuhira kugira ndamwereke kubera ata amafaranga nyene yo kugura Android afite kugira rabi kiganiro ndamusanga muhira ngaca ndamuha telefone ati rabi byo nakoze mutaha naho nyene ni sawa urumva ko umusanga muhira ariko umunsi naronsa amahera nkaronkumfashisha ubwo buryo nzovuga ati muzee acha na mini koziye siye kunafatira ibintu bya hama nivyo umuvyeyi n'umuvyeyi tegeza kumukunda kuko yarakuvyaye tegeza kumukunda ingeso mbi novuga yuko utifuza yuko umwana wawe atazopfa koze cyanye abana bameze gute utifuza yuko umwana wawe ashobora kwicarana nabo ingeso mbi utifuza ko umwana wawe yokora kuko kamwatu iyo watuye yose burya hari ikintu ushobora kuvuga Imana ikakigikorera ko icyo kintu utifuza ko umwana wawe katakira mana yanje ingeso mbi nanka nifuza ko n'umwana wanje azoyikora bijya bintu bavuga ngo ujya ngo ni maraya bijya bintu yaba umukobwa yaba ari umuhungu navyo nifuza ushaka bikore batabimwita ari gari umuntu ashobora kubikora mugani bari navyo nifuza ko arazona bikora canke bazova banabimwita navyo nkeneye ego agendanye n'imara ya canke akagendana n'ababikora nabo canke n'umusuma navyo nkeneye ariko ashobora kugendana nabo mugatabikora wapi ngikunda ugendanye n'umusuma nawe uburi umusuma ugendanye n'umurozi nawe uburoga uko biri kose reka tumwifurize umwana wawe ntibize bimubeko n'abaheba ndashobora kwicarana nabo abantu nashobora kwicarana nabo abagenzi bameze gute kwanza icambere jewe nanka mu buzima ndankirigara ry'abagore kubera iki kubera irigara ry'abagore nta kintu kizima kibamo nurusaku kuvuga ngo kanaka kunuko cyo kintu nico kintu cambere kwanza ndacana bagaca batangura kuzana n'ivyo mu nzu umupapa ngo ameze uku ngo heraba umugabo wiye ngo heraba bijya bishati yambaye ngo uyu munsi ngo rega nibacanye imbabura ngo baraye inzara ngo wewe wigeze ubona bateka urumva bijya bintu rero genda byanga reka tuvuga ati none abandi tubahanure nabone banki bareka amarigara y'aba mama bigende gute amarigara si meza ntacafasha amarigara asubiza inyuma umuntu ego ariko hari abantu bashobora kwibaza ati ushobora kubivuza uko harimo n'ugwara
oya vraiment sugwanko kwanza ngira ko manura abamama canke abakobwa two batungana nimba woba ufise iyo ngeso sinziza yireke nukuri ibintu vy'amarigara canke iki byarataye agaciro ahubwo pambana rondera amahera akora akazi urumva ibintu vy'amarigara wapi kuko kera bahora bavuga ngo abakobwa bo mu buyenzi ngo ni ibintu vy'abarigara ubu nabo nibagikora amarigara ahubwo basigiye bapambana kugira barondera amahera ego uko biri kose urumva amarigara rero yababuze rero mu majambo make vraiment amarigara si meza kora urondera amahera bisigaye bizoza mu nyuma ego na cyane amarigara arica kuko atuma abantu bamwe basubira inyuma hari umuntu yigeze kumbwira ati twebwe abantu tuba twigiriye kwikora ino mu bihugu by'abarabu usanga abandi bakobwa bagenzi bacu nibo batuvuga uko tutari ariko baronsa akazi ko kuzino ko mbona bazi kandi ubwa mbere batuvuga nabi ugasanga umuntu ariko arakuvuga nabi ko yagiye gupambana urondera ubuzima ego vraiment hariho nka ego vraiment ivyo bintu nanje ndamaze kuvyumva nk'umuntu ugaca usanga ariko arakritika ubuzima bw'uwundi mukobwa canke mugenzi wiwe abayemo bivanye n'ahari kubera yagiye kurondera ubuzima bazomba ngo bajye abakobwa bari mu barabu ngo ni maraya ngo ni iki je ndabishura nkababwira nimba ubwo bumaraya bukora afise impamvu imutuma akora ubwo bumaraya par exemple nimba yaragiye muri yo Omani ino mu Burundi asize abana bane canke batatu mureka akora ubumaraya kugira azogaburira abana biwe none mbo uko biri kose akabavuga ngo akazi n'akazi none akazi n'akazi ariko kandi ikindi nacyo no shobora kubwira bajya basista bacu umuntu akwise kuri maranto utariyo ntacyo bitwara tunamalizi huyo sister kule nyuma abona bugarara burendiranye gishika yuko nanja ule ni mroho rya mukobwa arafise uburoho inaonekana gifise imbanyi yaratwarira icyo bukara arafise uburoho ubwoko bw'iwabo bose barafise uburoho bari muri babandi bamira ubugari bukagenda kizimba uko biri kose hari ikintu nimba ari umukobwa uba utifuza gutwaririza na cyane iyo wibungenze na cyane iyo wibungenze ari ikintu ushobora gutwariza ukavuga ati kino kintu vraiment wapi kuri sisi ni cyo ikintu yibungenze atifuza gutwaririza mu buzima bwiwe jewe nibungenze kintu ntifuza na gato uvuga ati iki kintu naho umugenzi wanje w'umukobwa gikora kuri je wapi kintu ntifuza ntwarije ugenda kurira muri toilette hari abantu horo bajya ego kabisa agakubwira ati je kajya kamonto ko muri toilette karamotera ku buryo numva umengo emwe sinzi abamota nawe impuzu zo munsi nawe z'abagabo oya ni sawa no kuri babandanyirizeho babandanye maka bagumwe babandanye abayikundira umugabo wiwe ego nabandanyirizeho ubwanije ibyo mukawese ibyo mukawese si ibyo biga bintu si uko biri kose ni Mr Home Mr Recorder ikiyanje de la capitale sibyo uvuga ati muri hariya hanyu wapi kabisa ariko umunsi byashitse nazo vyitwara mu gute akati bikatwangusha tutafanyaje bikawangusha aje twe turakaze rasi twe turarenze timu mutamajerari turakaze turarenze yego uko biri kose reka tuvuga ati wait and see tubirindirana igishikana cyane kuko ntushobora kuvuga ko ikintu gikaze mwebwe mushobora kuba mwarabonye ko gikaze kubera ko nimwe muba muri ko murabitegura muri ko murabikora ariko twebwe turindira ibikorwa bije kumugaragara mu tuvuge ko bikaze siko none ego nakare ibikorwa nivyo byivugira ariko ico ndico twebwe ibikorwa dukora nka timu ya mutamajerari utayije ubado ko hapa ibi uteka marapidi urumva twebwe nka timu ya mutamajerari official abatuzi baratuzi ko dukaze kandi dukora ibintu byiza cyane rero ariko kuuzi nawe ko mudakaze nawe tumubwire iki asimbire kwa mutamajerari arabe ibihari ibyo dukora nawe nihamenya ko aba bantu barakaze cyangwa ntibakaze ninka kujya k'umuntu nawe ahora kubona cyangwa kumva star boy ntakuzi nasimbire kuri Star TV arabe sivyo asimbire kagire subscribe abatazi subscribe nikajya kantu kaba kari ku ruhande kw'agakengeri agafyonde ashobora kuba yumva igifaransa cyo tuvuga sabone hama agakoreko hama tuzararaba ibintu byiwawe ushiraho
araba ukuntu ibintu byawe biba bikaze. Uti rero duhamagariye abantu basimbire kwa Mutama Gerard official kugira na cyane bitezwe ivyo bikorwa. Yego baze basimbire ko abataragira subscribe babe barayigira hakiri kare kugira ngo iyo cinema tuko turakora niyajako azoyibone kuko dusa nkaho twayihejeje. Dusa nkaho twayihejeje hasigaje utuntu duke ko gukosora hama ije ko ndabizi abafana barayirindiriye kugira bayirabe ndabizi kandi izoba ari cinema ikaze kandi imeze neza iryoshe. Muri kano kazi kawe usanzwe ukora sisi duhura n'ama challenge atandukanye kandi nawe nibazi kumaze guhura na challenge zitandukanye kandi atarinya niza uramaze guhura ni challenge yatumye wumva umenga wo bihebuka bihagarika ukavana na timu Mutama Gerard nkavana nayo ukavuga ati je kuri kino kibazo muhe nacyo sindagikorewe n'inshuti canke abo dusangwe turi kumwe ndagikorewe n'abandi bantu byo tuma ndabiheba ibintu byose ngabihagarika cyumva icyo kintu. Yego birashika kuko umuntu wese mu kazi arahura n'ingorane nanje biramaze kunshikira. Par exemple nk'umuntu nakuzi ntumuzi urumva me wewe akemeza abantu bose kwa kuzi ngira ngo ukiri nko mu nda ya mama wawe kwa kuzi kurusha nivyo wakoze ukiri uruhinja byose akabwira abantu kwa kuzi urumva we atacuri ico urakantu nyene kagahimbira ukuntu nyene urumva akagutuka akagucafuza ukuntu biramaze kunshikira kumva nyene umengo akazi ka cinema umengo no gahagarika. Muri ico gihe vyagenze gute kugira ugarukana inguvu zo kwifuza kubandanya gukora na cyane na za nguvu zawe uvuga ati reka mbandanye nkora uko biri kose ndazi bizogenda neza? Yego icambere kwanza jewe ndi umuntu ndakunda akazi kanje ndagakunda cyane kuko nabo dukorana barabizi je ndakunda akazi kanje vraiment nabo dukorana barabizi kuko ndi wa muntu bavuze ati sisi uyu munsi ni shooting wana fast akunda akazi kanje. Yego me warumba jewe nenda kubajije ikintu cyatumye wumva nyene wovuga ati werengana uve ngaho ikintu cyatumye nagira unasubira guca umvise okay ikintu cyatumye uvuga ati ego irevre ndahuye n'ico kibazo umuntu arashatse kunyigira ko kwanzi kandi cyane bituma wumva wo gumubandanya n'icyo ikintu cyaguhaye ingufu cyane byagenze gute kugira wumve nyene wosubira kugarukana za ngufu zazo kubandanya ikora? Nuko nabivuze niko akundi nyene twege timu yacu dufise urukundo kandi twamana urukundo vraiment icambere na mbere kwanza timu yanje yaranyicaritse irambwira ati sisi uri umusitari wemera ibintu byose urumva hazogera igihe banakubwira ati wivye umuntu none uzoshuheba akazi ngo kubera bakubwiye ngo wivye urumva barande mu mutima barabinyumvisha ngira ko nshimira n'umugabo wanje butoyi ahari vraiment yarandemesha yarakoze umuti mu buzima bwa ariko butoyo menga nyine aronze ukuntu warige bavuga ati ntango uva afise ntabwo mbe nk'abandi nk'umuntu oya nico ni kibazo ni commentaire nigeze kuronka yanditse ngo aragushoka ngo ariko ngo urukundo ni mumye kweri ngo sisi ngo ukuntu uri mwiza ngo acukundana ngo na butoyi ngo gahungu kadafise inguvu ngo konze mbiriza nimba yonze biwanje nimba adafise inguvu ni biwanje nampenda hivyo hivyo. Unaje narabonye commentaire avuga ati sasa butoya anafanyaka kazi vraiment ya kutosha. Umugabo wanje arakaze mbona yuko vizuri. Iko vizuri. Ego vraiment arakaze. Babwire ko batarabo bunini. Ni baraba nguri muremure. Kandi rero nuko nyene. Ngara abakobwa bakunda abantu barebare. Gusa mutamingi yo bari barebare gusangana hari nyene. Oya umugabo wanje byifasha neza urumva pande zote arakina kama kawaida. Ariko abantu abigeme ntibakunda ngo abantu bavyibushe. Ngo abantu bavyibushe gusanga atakigeye. Nta kigenda tabani nuko. Manake na mie wapi? Nuko. Afu kukimbia mazoezi dakika 2. Aisha lala. Urumva Aisha sinzira. Uyu mureti bagenzi urakazi. Nasuja abantu bavyibushe. Cameraman wibona gute? Ariko ubona kumwe cyane. Ariko sisi ari umuntu ashobora kuvyibuha ugasanga ubwa mbere ari yonze. None avyibushe wumva ahubwo umuntu avusa avyibushe no ari kibazo. None umuntu avutse yonze ntumva ko abameze fresh abafise umubiri nk'abantu bonze mugakaza akavyibuha munyu. Twendeleye. Aho bivugaho gusa ichonze cho ni kimwe. Kila kitu kinakuwa na raha yake. Kila kitu kinakuwa na raha yake asikudanganye mtu.
okay reka tuvuga ati rero dusuza abantu bavyibushe bagire siporo wonde nkanje niyo batoyigira ikintu cyose hariho umuntu agikunda ico wowe ubona ko ari kibi hari uwundi umuntu akibonye hari abavuga ati umugabo avyibushe wapi n'abavuga ati uvyibushe ni fresh urumva les goûts sont partagés bagenzi banje ego abantu ibintu biratandukana kandi umuntu wese afise ikintu avuga ati kirafata inzira hariho abantu bavuga ati jewe ewana ine kuri wewe wasanze gute inde kuri uvyibushe na muremure jewe kuri jewe oya jewe nikundira kurya nyene mukabona akagabo kanje kimereye kurya nyene ariko byarageze mu buto bwawe urapima uravuga ati kandi reka ndababwire sinshaka kuba navyibuha sindabikeneye jewe ngume mvyibuha mbere nka kurya kwa Shirore kurya kuntu yavyibusha ariko toyi wanje agume kurya nyene nivyashika kwamuha ivyamwa ndema mubiri ugasanga aravyibushe oya ega birashika kuko bavuga ati kenshi hari igihe umugabo ashobora kuvyiba bivuye ku mugore bisigura yuko rero kuba yonza nkana kurya harimo uruhara rw'iwawe kuba yonza oya nibarindire hamwe hari abantu baguma baza ngo mariage ya sinatoyi ngo ryari ngo gute ngo lele maneno menshi ega bashaka guterera oya nibarindire ariko hariho umuntu aba yifitiye akanota akavuga ati uno munsi ndagafise ejo nshobora kukabura nicyo gituma ndiko ndabaza Sisi ashobore kumbwira ati mbega mariage izoba ryari abifuza je na butoyi ko tugira mariage unaona jinsi kwa nani kunjia sura anaona tukuchaka mata muda mrefu atuyamaliza chunga bugari ushayivya panabakia murete kisha ukuri abantu bavuga ko je na butoyi twatevye kurongorana sinzi biki ibintu byinshi kugira tugire ubukwe mariage hakenewe amahera urumva kuko twebwe nta mahera turaronka yo kuvuga ngo tugira turako turayarondera rero wewe mufana ukunda timu ya Mutama Gerard wewe rero wewe ukunda timu ya Mutama Gerard wewe ukunda Star TV urumva kugira ngo wewe utere imbere nawe urongore nanje kugira ntere imbere toyi turonka amahera tugire mariage urumva twebwe akazi kacu dukora nakanyene kamanza kubinjiriza nta kandi nkora taraka nanje rero bakunzi ba Mutama Gerard official akazi jewe bongeza amavyuzi bongeze n'akanoti bongeze ibikoresho nanje baba amavyuzi bame kamera bame ibikoresho byose shingira mariage kugira amahera aboneke bagire views zizongerekane hari yanye kuri YouTube duhera tuboneke dukwiye twitegurire mariage tugire mariage n'abatera babe tuzagire mariage kandi byose zibaye nyinshi kwama mukurikiranwa n'abantu benshi baba boss ariko babaterana mariage kagenda neza na mariage gacigenda neza urumva kaza wumva umwe ari hanze ati sisi bye ngoma ndabarungikire $100 200 jewe ndimenye amezi 6 kubera umuntu akiri umugeni numva ngo babayeho ku buntu ujya umuntu akigira mariage kuko hari ibitoki babazanya biwabo umugabo n'umugore ugasanga birakumaje nk'amezi 3 ugaca usanga rero n'umuntu avuze muri mariage nimba ari sobukwe wawe ndiyemeje ngo kurihinza umwaka wose rero nukuri natwe vraiment ntibibaze ngo natwe nitubikunda cyangwa tubishaka vraiment natwe turakeneye tugire mariage tubane nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko tubeho mu buzima bwiza rero kugira tubeho dukeneye ingufu zawe udusupportinge ugire subscribe tuvuze dugwire turonka amahera na cyane kananje mbe ndisabira ku munsi wa mariage sendo nk'abantu biyemeza ibintu byinshi ati nzorihinza umwaka wose kandi vraiment nivyo hariho umumama araho ari hanze yaremereye butoyi ko agomba mugurira inzu ego vraiment kugira mugire mariage urumva habonetse abantu nk'abo batanu umwe urumva wa mbere yatwemereye inzu uwa kabiri akazaza avuga ati je ngoma ndabagura imodoka gutemberamo Monsieur Madame uwundi akavuga ati je ngoma ndabagura intebe zo mu nzu na frigo buri kimwe cyose none urumva ko bazoba babarongoreye urumva noneho basigaye none butoyi niyorongora ni makaba barongora agacaza avuga ati butoyi wabona siba bari komba amahari mangapi akavuga ati je bansabye miliyoni 4 baci bamurongorera none ntibakeneye ko tubana kazi matari uzobo murongo sije nzoba ndamurongo kandi umugabo wanje sokure ndamwubaha ndamukunda attention fasta tukure bugari bana mimi nasikia pipe iko kinyoka iko kina sasa uwo murete ibintu birazana aho wabaye fresh aho urabona kumeze neza cyumera bien murete.com tubasuhuza abantu bakumba umurete w'i Burundi cyangwa imirete yose bimeze cyo kimwe nukuri kwimana kandi imirete yose bimeze cyo kimwe tubabaze oya
umuretse wowe wiyonye musanzwe muherereye Arabia Saudite, Kuwait, umeze nko mu Burundi, mu Rwanda, hose muri Swede, umuretse umeze cyo kimwe cyangwa wacu uraryoshe kuruta iwanyu cyangwe iwanyu. None reka ndababwire urabona butoyi wanje ndamugereranya nka yaka ujya mu tsipaki na mu Rwanda uramuzi kandi ndamukunda ujya mu muhungu butoyi ni yarabana bizova ndamuheba cyangwa ndakwirongorerwa na yaka. Ukunda yaka mwana none ngiye gute bisigura yuko rero nawe tubwire ko butoyi mukunda cyane, bisigura yuko ari akantu kubu pourcentage nka 20 mu gukura kwa butoyi, bisigura yuko uwundi muntu yoza afite urukundo uzobwiye. Ewe Starboy yashaka kunteranya n'umugabo ushaka nawe ukwane avuze ko azokwigira kuri yaka. None oya nakaza munyumva ko byahindutse sitoja kwa yaka byahindutse. Urabihevye? Ndabihevye uko Starboy numva shaka nanje ko sindagakata mako umugabo wawe akumvise uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 novuga yuko ikiganiro nibaze ko mwakibonye kimeze fresh naco kibaye kimeze bien. Ndababwira yuko ndabakunda cyane na cyane yuko ikiganiro cyabaye kirekire ariko muraza kwihangana. Reka ndamushimira umugabo wa Star TV 257 na cece tubabwira ati abakozi ba Mutamajira official bitegeye ko hari ikintu gishasha gira gisohoke muzobona muna surprise nyinshi. Yego vraiment ari surprise nyinshi batazi bazobona. Emwe muzorira babwire muzorira arimo ibintu bimeze uko n'abakinyi batandukanye mutari mumenyereye. Vraiment abakinyi batandukanye mutari mumenyereye bo ngaha mu Burundi nabo hanze y'u Burundi kubera twarakoresheje aba star benshi abava muri Kongo, mu Rwanda, muri Uganda, abo bose muzobabona muri yo sinema tuko turategura. Uko biri kose sisireka ndagushimira kuri kano kanya wampaye ni kiganiro homo ni iganiro tuba twateguye tukarondera ibikenewe kugira tubone irevre sisi. Urabona ko bwari bwamunaniye gusonga ari je nabusonze kugira mu bisanzwe ikiganiro ntiwo gikuru utazi gusonga mubi yaba ntabizi ubugari bwaca bufuba. Uko biri kose kandi ndagushimire unashimira abakunzi ba Star TV kandi numva ndiko ndababaramura cyo gituma ikiganiro gihanda giheze yo sezera nanje reka ndababwire abakunzi ba Star TV ndabakunda aho bari bubahwe hama ndumva nta bindi norenza. Okay je ndarushe ni Mr Home ndarushe reka nje kwirira ubugari nta gwera heza numva mpfuye mu cameraman hariho tugende Ulina wawa Ngiye gukora kuvuga cyane mbona n'ubugari ndokina kwaga kamna sisi tukaika na watu sana kaka sani ka plastic wakati dada imagoga sana sali boina Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi. Nihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose. Muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wall Master, nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi. Hakabaho na Wedagwa, imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura. Ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogasi akabijare. Ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 amajana 980 amajana 822 cyangwa ukaturondera 79 amajana 434 amajana 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée de Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.